Kazoza FM. Be your own boss. ya nuburyohe nubuhigwe numunezero ndanezero cyane kubona nsuye gushobora kugaruka ngaha kandi mu kiganiro kuziko hari akimwanya munini miriwe neza rero ndayambiriye mwebwe mwese muri ko muratwumviriza aho muri hose muri ko muraturaba cyane kuri Facebook ya Kazoza FM cyane muri ko muratwumviriza kwijana gatatu nibice bitatu kaze cyane mu kiganiro kuziko. Ikiganiro kuziko ni iganiro mukurikirana imisi yose ko yari mwikagera kuvugiye cy'isaha imwe n'iminota 30 z'ijoro. Ni kuziko rero aho tuganira ibiva mu mugambi kuziko musanzwe menyereye tuganira misi yose ibintu bitandukanye. Uno munsi ni jewe Diogene Rukundo nza kwibashikiriza ikiganiro kuziko. Tuno munsi mwafise umutumire umupfasoni umwigeme canke se une femme turaza kubaha akanya koko abibwira umva kacwi ku mupfasoni ico ry'abahungu ndazi muri rambiwe. Yego rero ni ikiganiro kuziko kiba imisi yose uko niko ndabivuga kubyisa cy'isaha imwe n'iminota 30 z'ijoro ku munsi wa gatatu no munsi tuja mu vyese tukabereka ivyese bimwe na rimwe tukavugana ku vyese tukayaga ku bintu byose bijanye n'uwo mwuga w'ukina canke ivyese. Kuri micro ni Rukundo Diogene nemeje kubivuga umwenga bw'ivyo ndabona King Leandre uri kadufasha ku masanamu ni Patrick. Ndabashimiye cyane namwe mwese muri ko muratukurikirana rero kaze muri kuziko y'uno munsi. Umutumire w'uno munsi yitwa MPUHWE Pépita. Afisi impuhwe nyinshi yatugiriye impuhwe araza kuturaba. Mwiriwe Pépita. Mwiriwe Rukundo. Wari udukumbuye cyane tuyo kuntu tugukumbuye kweri mwarampevye yahubwo ni wari waduhevye twe twamaha urazi ya piano twebwe yama twe twamaha mugabo wewe ni sawa none mwakoze kandi kunyizera mukantumira none turavuga ivyese kuri no munsi ndabibutse ko tuzavugana ku cerekeye Icese chez Papy. Araza kutubwira byinshi umva tuko turavuga ni vyese Pépita MPUHWE nta kuntu akumutsa kukwiyumvira twari tugukumbuye urabizi ico cese urakimetriza nta wundi bro. Yego none uno musi washoboye kugwiza umwimbo kuko ngaha turaguza umwimbo. Yego yo sishobora kuza muri be your own boss utaye mu boss wawe ntabaye mu boss waje yambaye bon afise ibisuko byerekana yuko ari umunyafrika kandi ari fier ko ari umunyafrika n'amahereni y'abanyafrika hanyuma gacambara gasa k'amafaranga menshi nizasaba zandika message ngo ndi mu kiganiro turasubira hanyuma Diogene kwambye ngo chete FM silence de saha iza irambwira je ko telefone yanje kamdayinyegeza ahubwo MPUHWE Pépita aje hano uno munsi wa gatatu itariki 14 ukwezi kwa 12 mwaka wa 2022 kugira tuganire ku cese citwa chez Papy. Kubera iki kwanza iryo jambo ry'umutwe chez Papy ico cese ni giki kimeze gute? Hari ubwoko bwinshi bw'ivyese hariho amadrame hari amakomedi hari amatragicomédie kimeze gute tubagira tukeneye kubimenya. Icese chez Papy ni cese canditswe muri cadre ya violence basée sur le genre où tu es muri ces jours d'activisme contre ces violences. Donc Icese chez Papy canditswe mu ntumbero yo gushikiriza canke kwigisha ivyerekeye ayo mabi tutabicishije mu nyigisho zimara amasaha menshi ariko dutegura icese gituma abantu baza kwiga bariko bararyoherwa batwenga. Hama rero bariyumvira ati abacanditse bariyumvira ati ahantu hahurira abagore abakenyezi bakavuga kandi bagashikiriza ibintu atakwihagarika mbega ni he ni muri salon de coiffure. OK. Donc ico cese chez Papy ni salon de coiffure yitwa chez Papy. Ni muri tuzi kwa mama naka kandi ngahi Bujumbura ni chez Papy henshi. Donc d'où le titre je pense que ari baba inspiré kwandika le titre chez Papy. Hama hahurira abantu bo mu mihingo myinshi bafise standard social itandukanye umugabo umwe wese nukuvuga abakene ababikira n'ababikira baraja muri sala muri ico cese donc rero ico cese Papy kirabahuza umwe wese agasanga yasohoye canke yashikirije amabi amukorerwa atanabizi atazi kara amabi. Hama hakaba ariho umumama ari witwa Mama Suzanne ababwira yuko ivyo ko barabamwo aramabi ababizi ego ico cese tukaba canditswe na Laura Sheila Inangoma afatikanije na Hilde. Hama
kimaze gukinwa inshuro nyinshi mugabo uherutse cakinwe kuri Buja Sans Tabou muri ya 16 jours d'activisme nyene contre les violences basées sur le genre hama catunganijwe na Freddy Sabimbona kacafashwe mu mugongo na Impunity Watch World ego ico cese ndumva kirajanye n'ibihe turimo hari iminsi 16 dora tubona ku marezo sociaux 16 jours d'activisme none kenshi barakunda kuvuga les violences basées sur le genre kenshi tuvyumvise cya twumva amabi akorerwa abakenyezi n'amabi akorerwa violence basée sur le genre ukuvuga yuko c'est le genre féminin ou le genre masculin ego no muri kicese haravugwamwo n'amabi akorerwa abashinga naye naho yene nashawishi twabibagiye urumva ico cese cerekana ayo mabi yose ego yose kiragereza kuyacako bon twashigikiye cyane ku mabi tutamenyereye kubona nka karamabi ubu duvuze gusifura umwigeme mwibarabara iryo ni ribi nyambari ego namabi ashigikiye namabi afatiye kugitsina nsifuye umwigeme mwibarabara ego bavyita harcèlement numva ndashobora kuja no mugasho yego yitwaye Katoza FM bari muri kumara twumviriza umviriza rero uno munsi n'ibindi bintu bishasha mu kugwiza umwimbo ntidushaka kumwija mu kazi ndabasabye ntihage umuntu amusifuye umuhungu nawe mbega nyene abahungu basifuwe tatubabaza nimvire nawe utamva umengura tubigerageze nsifura tura no cyane twahura mwibarabara urumva rero bantu muri kumara guza umwimbo muri kumara twumviriza muri Katoza FM hano masaha nyene turabinginze turabasabye ntihagire umuntu azosubira kuzara kuri ivyo bintu byo gusifura ngo muhave muja mu gashuce tubura la main imwe yategezwa guterera kugira ngo twubake igihugu cacu tubwize umwimbo twese ko namabi vraiment ashimikiye kugitsina hama hakaba ariho na but de pouvoir no kuvuga yuko twavuze nka kujya kuntu akarero twatanze muri ico cese ni bajya banyeshuri bakorerwa mabi n'abigisha kugira babaha amanota mugaba mate none bigende gute ega mate akoga ntibayumva no kwiga muriko muravyumva mugabo bantu mudufashe tubwire rukundo Diogene yuko abakenyezi dushoboye abakenyezi bashoboye abigeme ari incabwenge kandi bashoboye cyane aribo bafise amanota uzonarabe amashuri nize ko sishatse kuyavuga uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu barabakobwa bari mwigeme bisi yose bon ça ne dit rien nuko ego donc hakaba ariho na violence économique nukuvuga yuko kujya kuntu umuntu akora agahembwa uwundi ico kintu rotse kumaze kucumva ego nankana ngo nivyo birabaho none no ngahi Burundi canke bibahanze mu kibano hakora umugore ariko ugasanga amahera aja kuri konti y'umushinga nahe wiwe canke ugasanga akora umugabo ariko gucyonye ntawo bizi urumva ndumugore canke ndumugabo ndaje ngaha ndakubititse kuri Kadoza FM kuva isaha 2 ntashe saa 2:30 yego kuva kwa mbere gushaka kwa mbere hageze itariki 3 canke ya mbere y'ukwezi amahera akaja kuri konti y'umushinga ntahe mugabo hari abavyumvikana aho ni mu gihe umugabo ategeka umukenyezi wiwe yuko amafaranga ahembwa aja kuri konti y'umushinga naye wiwe hamugasanga kandi nica akora umukenyezi ntafise mu ruhara ni kuvuga umugabo ayakoresha uko wewe ashaka uko avyimviriye voilà batagiye hamwe n'umukenyezi wiwe ego sans consentement atari consentement mutuel usanga rero abagore twamatubona birirwa bashavuye turabahojeje ariko mwabagabo mu canke mwabagore mwe mubigirira abagabo canke mwabagabo mubigirira abagore muzogenda mbese papi turaza kubivuga yaraheze canke turafise amahirwe yo gusubira kwiraba turafise amahirwe yo gusubira kubibona igomba nkorera muzutse ego hakaba ariho na violence domestique hana frottement ariyo harcèlement sexuel ni kuvuga yuko ibi tubona ku mirongo y'amabus ugasanga abashinga ntahe baraje kwifrota sinzi ngene bivuga mu kirundi kwitirita kuba kenyezi canke ku mukobwa nta muzi nta muzi ko eko navyo nibirabaho ugasanga rero ni ibintu abantu babura umengo ibintu bisanzwe nko muri iki gikino ni umubikira agiye gufata ikinga hama umutaxi vero aca kumushira imbere kumushira inyuma acamushira imbere atangura kumwitirita ko rero umubikira nawe agasaba ikigongwa asaba Imana ati Imana mbabarira ni jewe nafashe ikinga ni jewe ntamenye yuko yakorewe amabi kandi ko bwari uburenganzira bwiwe bwo gufata iyo kinga hama akabwira n'umusore ati ibi ntibikogwa ntusubire ahandi wo nditwara
ico cese kirimo inyigisho nyinshi rero nyinshi cyane ntiwumva turigisha ariko muri wa munezero abantu baryoherwa batwenga bariko bagira ibihe vyiza neza cyane. Okay, ni Pépita MPUHWE turi kumwe hano ariko aratuyagira ivyerekeye Icese CHEZ PAPY kiriko kimaze cyarakimye mu ndwi iheze, ngira ngo yatubiye ko dufise amahirwe yo gusohokera abakandi turaza kubigaruka ko mu minota iri imbere y'ikiganiro. Tubutse ko muri kumurakurikirana Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbi kwijana 3 n'ibice bitatu, akaba ari iradiyo twihaye kugwiza umwimbu tukavuga tuti be your own boss in whatever you do, please be your own boss. Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu ni kiganiro kuziko mukurikirana imisi yose kuri no radio yanyu nyene kwijana 3 n'ibice bitatu, canke se muyikurikirana ikibiriraho n'amasanamu kuri Facebook, andika Kazoza FM kuri Facebook muca mutubona turi neza live turi mu kiganiro cacu. Rero turi kumwe na Pépita MPUHWE ariko aratubwira ivyerekeye Icese CHEZ PAPY. Icese CHEZ PAPY none Pépita uvuze uti mwagiteguye ijya kabiri kuko kera ngo carigezwe gukinwa, mwagiteguye ngo kubera amantuze ya donc iyi misi 16 16 jours d'activisme. None muriko muragitegura, mwagiteguye umwanya ungana gute, byari bimeze gute? Kuko ngira ngo nyamba carigezwe gukinwa kera, we warakibonye kera canke se waragikinamwo, ubu bimeze gute naho? Ego reka tubwire bariko baratwumviriza yuko Diogene Rukundo yagikinyemwe ubwa mbere. Aramenye ubufu ego twaragiye aje gusesa ubufu Diogene Rukundo bavuga si jewe nundi ego ntaco twarakinanye. Donc ijya mbere n'ijya kabiri novuga yuko aho bitandukaniye ni kuwagiteguye. Numva ijya mbere cyateguwe n'uwacanditse hama bureke bacateguwe n'undi ari we Fadisa bimbona. Novuga yuko le message est toujours le même. Mugabo nyene tugiye mu vyerekeye l'art en soi turazireza ko ikintu gitunganijwe n'abantu babiri bari different ntibatanga le même, mais le message c'est toujours le même. Umva kwa icanditswe uwacanditse ari umwe. Novuga yuko ubuye hakinywe beaucoup plus dans la nouvelle génération. Diogene ya mi ancienne n'umukukuru Diogene aragera yo ubu ngaha banzi ko ndi umujournaliste, je ndi umujournaliste. Ego ndi umujournaliste, ego afise mugabo afise yindi background romba. Ego donc novuga yuko nta tandukanyo ndini rihari ko umva ikintu cakindi nyene, mugabo novuga yuko ubuye itandukanyo nuko ubwa mbere cagiye ruguru, cagiye kirakinwa hagati mu gihugu, hama ubu kikaba cakinwe rimwe. Twagiteguye pendant indwi zibiri, twateguye mu ndwi zibiri dukora umunsi wose. Tukaba twifuza yuko cosubira kuronka ama opportunité yuko gisubira kujanwa ruguru, kandi kuko niho cane cane abantu bakeneye kumenya ivyerekeye ayo ma violence basée sur le genre. Kuko urumva ibintu wavuze ni ibintu nkora mutima kandi ari benshi batabizi. Erega ukujya wavuze ngo umugore ngo ashobora gukora ngo amango umushahara ngo kaja ku mugabo, hari ibintu twara tubona kera muri ninde umugore akirirwa kurima akirirwa no kuragira, hama umugabo agaca yaduka agaca afata impene canke inka agaca gurisha agaca yahereza he mukirabo. None nkaho nivyo birimo mugabo ndibaza. Ego nivyo nyene twatwo turavuga. Ego none nka wewe wagikurikiranye iyo habiri hose cakinwe, ubu wibaza yuko uri kurabiraba, wibaza yuko ivyese bishobora kuba bumwe mu buryo abantu bashobora gucishamwo ubutumwa, na cane ubutumwa bwo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi? Ego cane gose, kubera ubwa mbere na mbere umuntu ariga, umugabo ahimbagwa aryoherwa atwenga, kubera iyi pièce CHEZ PAPY c'est une comédie. Hama ikindi naco misi yose iyo duhejeje igikino nk'iki iyiye kiri muri sensibilisation, haraba ikiganiro mu nyuma.
rero uwo munsi aho uheruka hari hatumiwe umukenyezi yaravuye ruguru aho umva kugira mubaze ati mbega ibi wabonye hano nivyo biba aho ruguru nivyo biba aho mu kibano aravyemeza aratwerekana n'intahe aratubwira intahe rero matemoignage hama kandi ubwira uraraba n'ibibazo bagenda barababaza abaje urabona neza yuko hakiri akazi bwa mbere na mbere ko hari abatarabitahura hama bwa kabiri kubona yuko bariko baratahura neza yuko bakeneye nawe impinduka yuko bakeneye yuko ivyo vyose biba cyane cyane kuko n'umwanya ufata umwanya umuntu mutoya iminota 45 ariko akiga vyinshi atoshoboye gusoma canke atoshoboye kuja hano ngo yige urumva kuko ntaguciriye ngo biva mu itegeko bijya bintu wari kuravuga mengo ari ahantu byanditse ego webwera muvuga muti hako mu bisoma gusa reka tubibasomere twongere tubibakine hajya buri kintu ubonye nk'iceze birakugora exactement aho nyene rero wowe nka Pépita MPUHWE ubona aho kubikuko urumva ni benshi tutazi je kandi byo gusifura nuko utabyemera nabimenye ko gusifura ari bibi nabimenye sinasanzwe ntasifura mugabo ntibibaze ko umuntu asifura namenye yuko ari bibi nshobora no kuja no mugasho kubera ko nasifura umukoga mwibarabara maze kubona kiya CHEZ umva nyamba hari abantu bameze nkanje hari byinshi tutazi kubwaho ho kugwiki kugira ngo ico CHEZ nyene kimenyekane gusoma kuko ngaho turashobora ko turumviswa n'abantu benshi nta ubizi ego turatumiriye cyane cyane abantu gukunda gukurikirana ivyese nukuri ikibanza ni kinini kandi turumva on est là pour eux duhari ku bwabo kugira ngo dusangire ko natwe turiga urumva natwe ntitwa tubizi mugabo nuko kuntu twe turi muri usanga tuko turamenya natwe ibintu rero batumirira nukuza bakaza kubikurikirana kuko bahiga byinshi hama kandi tugasaba nabo badufata mu mugongo badufashe kugira ngo ivyese nk'ivyo bitembere kuko n'amapièce de sensibilisation amapièce de sensibilisation ntajejwe kuguma ahantu hamwe ariko ajejwe gutembera aje yitwa diffusion des spectacles yego urumva hama kandi novuga nti biteho cyane je ndahamagarira cyane gose abantu n'ukuri kuza barabivyese sivyo ego aho dukorera barahazi kuri Buja Sans Tabou n'ahandi hanshi mugabo biteho kuza kubiraba kuko ni ku bwabo nabo bamenye nabo bajane iyo message bagende kuvyigisha abandi ibe nka canal novuga gute yo kwiga ego cyane natwe nk'ikiganiro nk'abo mu mugambi kuziko n'ikiganiro cyane cacu kuziko tuzogerageza dukora uko dushoboye tuze turashikana kure uko dushoboye ivyese vyanyu dusigaje iminota mikeyi impuhwe tugusabe utwigorere udusubiriremwo ajya mabi afatiye kugitsina no kuvuga watwemereye neza yuko ari mabi afatiye kugitsina sama akorerwa abakenyezi gusa hari n'amabi akorerwa abagabo dusubiremo muri minota 3 dusigaje kugira ngo atunyengeteremo tugende tuyazi ntihagire uzokora ikintu avuga ngo navyo narinze nagira nsurinye singira mvuge amabi yose akorerwa abakenyezi canke igitsina gabo canke gore ni amabi twagiye turabona abantu batamenyereye kubona abantu batamenyereye kumenya karamabi ego akaba hariyo donc hariyo harcèlement sexuel ariyo novuga nti kujya ko frottement bijya ego kwitsirita ego hariyo wifatisha badakwiye gufata ego hariyo harcèlement basé sur le genre ariyo gusifura umukenyezi canke umuhungu mwibarabara hariho abus de pouvoir novuga hariho hajyaye umunyeshuri arondera amanota umwigisha amwereka inzira itariyo yo kurondera amanota canke umukoresha ego exactement hariho kujya violence économique ariyo ugukora hagahembwa uwundi mutabyumvikanye ego novuga yuko ari izo nizo twashoboye gukina na violence domestique ni ajya mabi yo mu ngo
ugasanga umugabo canke umugore hariho amabi hari mu rugo ngo batazi ego donc nk'irya violence économique canke na ni menshi vraiment neza cane rero mwitege murabizi ko je namanda batumirira mwitege cane kuraba Icese CHEZ PAPY kandi abataronka amahirwe kukiraba kizosubira gukinwa kandi tuzobabwira cane rero turangize ikiganiro cacu kuziko cuno munsi nshimire cane mwebwe mwese mafasha kanya muratwumviriza ndabakengurukiye cane Diogene Rukundo na kuri micro murabizi ko nenda bakumbuye ndabakengurukiye gose Imana bahezagire mugeraho muba muronke byinshi muronke umugisha ariko nimwibagire kuba aba boss banyu nkengurukire cane MPUHWE yigo yaraza hano wakoze cane Rukundo pour uyu mwanya uri agréable c'est toujours un moment agréable nawe muri kino kibanza tuzosohoka gutumira kandi ego ndabisabye cane gose dushimire kandi King Lion akadufasha mu buhinga bw'amajwi hamwe na Patrick ku masanamu Diogene Rukundo na kuri micro ndabakunda bye mugira ijoro ryiza Kazoza FM, be your own boss.